Ku magenekerezo y'icenda 10 na 11 mu Kakaruno mwaka mukuru w'inama nkenguzamateka asanzwe aserukira imbere y'amategeko ishengero rya Methodist mu Burundi Nyaniteka Emmanuel Sinzohagera yarifadikanije n'abakristo b'iryo shengero muri paroisse Tetero yo muri commune Mishiha mu ntara ya Cankuzo mu ikorane cy'iminsi 3. Mwijambo yashikirije mu kugurura ico gikorane yasavye ari bitavye ayo masengesho kumbatira amahoro n'umutekano gukunda igihugu no kubandanya bikingirikiza coronavirus. Twokwitwararika na cane kubumbatira amahoro n'umutekano. Nyishengero ibyo natwe biraturaba kuko amahoro n'umutekano bitahari mwebwe murahiro ko muri hafi muca mucomoka ngaha mugaca mugenda hariya sivyo. Mugabo uri hariya bakwita umukimbizi kandi nta n'ijambo bufise sivyo kuko uri umukimbizi. Nico gituma ibibazo by'amahoro n'umutekano bituraba twese nk'abanyeshengero nitwigire basinda bibazo, ariko kandi nk'abanyeshengero ibibazo by'iterambere navyo biraturaba. Ni byiza yuko turima tukorora tugakora ibikorwa biduteza imbere hanyuma imiryango yacu igatera imbere kandi no mu rusengero tukaronka ibyo tuzana, tukaronka amashikanwa, tukaronka ibyo dushobora gukoramwo imirimo y'Imana. Rero harimo no gutera intege abene gihugu nubwo turi muci ubu twaramaze guhinyira mu gihugu cyacu yuko atamwanya wo kwicara ubaho. No kuvuga muci tugenda mu myaba tukavomera hanyuma tukarima imboga n'ibindi byo dufasha kugira ngo ibyo twarimye mu gatasi canke ku mpeshi dushobore kuronka ibiramira ivyo tuba twimbuye. Rero tubahamagara kubandanya mukora, ariko kandi tumaze kubona yuko benshi Imana iraduhezagira tukimbura mugabo ugasanga umwimbu Imana yaduhaye tuwushoreye wose ku isoko, tukibagira yuko burya inda uyibwiye ico irarije ntibwira ico wayihaye. Muri make wayihaye neje izoguma igusaba, neje izoguma igusaba, muri make inda uyibwiye ico wayirarije, ico wayihaye bavyaheze. Nico gituma duhamagarira abarundi bene wacu ishengero ry'Imana gukura amaboko mu mpuzu tugakora tukagwiza umwimbu kugira ngo nanone inda ironke icirya hanyuma umusesekara ucigenda ku isoko ucushobora uronka agafaranga, umufuko nawo ucuronka agafaranga. Hanyuma hageze gutanga amashikanwa ntimuze muratanga minota ya 50. Bidusaba yuko rero dukora tugakura amaboko mu mpuzu hama tukagwiza umwimbu kugira ngo mu rusengero habonekemwo ivyo kurya. Aha rero nagira ngaruke kuri ico kintu cyo gukunda igihugu. Gukunda igihugu biraturaba twese, dukunda igihugu cyacu. Igihugu cyacu tugikunde. Mu gukunda rero igihugu turagikorera, tukakibungabunga, tukagiteramira haba mu mutekano, mu mahoro, hariya mu kibano tukagerageza kugira ngo injyane zibe nke tuziheze hanyuma twibere mu mahoro n'umutekano, abantu baryame basinzire atanduru. Dukunde igihugu cyacu, tugikunde ko nta muntu n'umwe azogukundira igihugu gusumbya wewe nyene cyo. Twebwe nk'abene igihugu Imana yaha kino gihugu cy'u Burundi duhamagarirwa kugikunda, tugikunde, tugihereze amaboko, tugikorere. Ubunebwe tubugwanye. Muri uko gukunda igihugu nk'ishengero rya Methodist ini mwateye iteka kurongora, teza gushigikira ibikorwa by'iterambere rusangi babiko birakogwa mu gihugu. Methodist ini bagomba kuturabira ku bikorwa, dusenge dukora dusenge. Ishengero rikorera mu gihugu kandi ico gihugu ni twebwe nyene dutegereza kugiteza imbere. Natwe nk'abanyeshengero duhamagariwe kugira uruhara ruboneka mu gushigikira ibikorwa by'iterambere biba biko birarangurwa mu gihugu. Nitwigire basinda bibazwa. Mu nyigisho yashikirije ku munsi wo gusozera ico gikorane Nyaniteka Emmanuel Sinzohagera yasavye abakristo kuba umuco w'isi mu kubaha abantu bose, mu gukunda abandi hamwe no kubaha Imana. None muri no minsi 3 tumaze kuno musozi twotahana iki? Mbega twoba umuco gute? Kuko umuco Yesu atubwira
atubwira ngo tube umuco hariya mu kibano, tube umuco hariya mu ngo ziwacu. Mu rusengero tuhamara akanya gato, ariko intahe Yesu yifuza ko tugira niza hariya mu kibano, niza hariya mu miryango iwacu, ni hariya dutuma kuba umuco, ni hariya aturungika gukorerayo ibikorwa byiza, ibikorwa by'umuco, ni hariya tugenda kubikorera. Ntitubikorera ngaha mu rusengero, ariko atubwira ngo genda hariya mu kibano hanyuma ubikore. Mutahana n'amajambo atatu dusomye muri Jakete Petero yanditse. Icambere, kugira ngo by'ukuri hambavu ibyo tukomaze iminsi twumva, icambere Petero adusaba ngo nukubaha abantu bose. Twubahe abantu bose, twubahe umwami, twubahe abaganza, twubahe abantu bose. Ingazi yose wubugeze ko wubahe abantu. Ikigira kabiri dukunde bene data. Haleluya. Dukundane. Ntuzoba umuco udakunda mwene so. Yaragenda babwire, ndamaze kubivuga kenshi, urukundo ntabwo ari ingabire. Yanda bisubiremwo. Iyo turiko turasoma ikete Paulo yandikiye abikorino, bavuga ngo ingabire isuba izindi zose n'urukundo. Urukundo ntabwo ari ingabire, urukundo ni itegeko. Yesu yavuze ngo ibwirizwa rikuru n'urukundo. Ijyanye mutahana gutinya Imana. Haleluya. Haleluya. Gutinya Imana. Hari abantu bamaze kumenyera Imana, bibaza ko ari gufyonda akabuto kujya twasa amatara. Ni Imana itinyitse, ni Imana yo gutinywa, siyo kubaha gusa no kuyitinya. Ingweno no munsi dutunze abantu batagitinya Imana. Abakozi b'Imana ntibagitinya Imana, bamwe mwishengero ntibagitinya Imana. Usanga nyene tubayeho ibyo gutinya Imana byaraheze. Ariko ko tumaze ngaho iminsi ku majambo twumvise ejo, nibaza ko tuzakumanukana igitinyiro c'Imana mu mutima yacu. Haleluya. Tujugumurire ubwiza bw'Imana, tujugumirire iyo Mana, twumve tuyitinya bene data. Ni Imana itinyitse. Mu ntumbero yo kumukengurukira ingene yitaye ibikorwa vy'iterambere, abakristo biye paruwase baragabiye mukuru w'inama nkenguzamateka inka zibiri n'ivyimburwa.